Le dernier strophe igitero ca nyuma kiravuga ngo mbega amahoro, mbega umunezero naherewe ku musaraba w'umukiza, semerera n'umunezero ngo haleluya mu gatondo, nibyo yatuzaniye amahoro. Kandi ndizera yuko anezerezwa no kuzana ibyo byose mu buryo butangaje mu kubereza icyo gucungura kwabaye kuri jewe nawe. Indirimbo ikavuga ngo izuba riraka buri munsi mu mutima wanje, kuko buri munsi aho Yesu iryo yakira nta mwijima uhaba. Nariko ndiyumvira rimwe rimwe dukorana n'abantu batandukanye, rimwe rimwe n'abizera, harimo n'abandi bifata kuko arabizera. Dushaka kubacira urubanza, ariko tubona yuko iminsi yose ntiho bimeze nk'uko babivuga canke ibyo bifata ko bari bibaza ko bari. Urashobora kumbure kuvuga canke ugashobora kuririmba n'uwanditse indirimbo ngo izuba ry'ubuntu ryakira buri munsi mu mutima, ariko twese dukwiye kwibaza ikibazo. Nubwo twaba turi hano kuno mugoroba, dutegerezwa kwibaza nimba mu by'ukuri mu mutima ari uko bimeze, cyane nimba ubuntu bw'Imana budahari nk'uko buri munsi. Ariko ndiyumvire yuko uko bivugwa hano, aho urukundo rwa Yesu rwakira ntihakiriho umwijima, aho umwijima wose ukubura amahoro, byose ibintu byose bitava ku Mana birazimangana, kuko umwami aba gusa mu mutima umukorera mu buryo bwuzuye kandi umwizera mu buryo bwuzuye. Uko niko rero dukoranye kuno mugoroba kugira ngo tumwizere, tumugirire icyizere, twumvirize ibyo ashaka kutubwira biciye ku ijambo ry'iwe ry'igiciro kandi ryera. Ndashaka kuvuga mu ncamake kuko ndabona ko turafise abashitsi, kandi na Data Frank ari ngaha araza kutuvugisha. Ariko mbere ko dusenga, ndashaka gusoma ijambo ry'Imana dukura mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 6 duhereye ku murongo wa 32. Hano haravugwa n'umwami wenyine ubwiwe avuga. Yohana 6 murongo wa 32, Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, Data niwe abaha umutsima ukuri uvuye mu ijuru. 33, kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Murongo 34, baramubwira bati mugenzi na ntaryo uzohore uduha uwo mutsima. Mu 35, Yesu arabishura ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Murongo wa 36, ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Ico Data ama cose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatonya, kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ibyo wantumye agomba. Umurongo wa 39, kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko ko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'umuhero. Murongo 40, kuko iki arico Data agomba, yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nandi nkazomuzura ku munsi w'herezo. Gushika hano iri jambo ry'igiciro kandi ryera ry'Imana, aya n'amajambo y'ubwiza umwami Yesu hano arikabwira ishengero, arabibwira. Umurongo wa 32, agabwira ngo nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutima uvuye mu ijuru, ariko ni Data wo mu ijuru niwe yabahaye umutsima w'ukuri. Akabandanya akavuga ngo Data abaha umutsima nyakuri uvuye mu ijuru. Barishuye ku murongo wa 34, baravuga ngo mwami na ntaryo uhora uduha uwo mutsima, kandi uwo mutsima wari ngaho wari ushobora kuboneka. Umwami akavuga ngo ni je mutsima
w'ubugingo. Igihe yababwira ibyo, bene data n'abashiki banje, aho rero kumbure baciye bahindura ibyo byumviro byabo, kumbure baciye batangura kwiyumvira ibitandukanye. Kuko dusomya ku murongo wa 41 haravugwa ngo abayuda baramwidodombera kuko yavuze iryo jambo. Ariko nubwo biri uko, yari yaje kandi yari umutima w'ubugingo wenyine ubwiwe. Wenyine ubwiwe yaravuze ku murongo wa 35 aravuga ngo umwami arabishura ati jewe mutima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Arabandanya ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Barabonye umutima w'ubugingo, bari baramaze guhonja ku buntu bw'umwami, bari babonye n'amaso yabo ibintu byose yakoze. Ariko muri bo hariho bamwe bamwe batizera. Ariko bijanye n'ibiki? Mu bwina bijanye n'ukwizera. Nukwizera umwami yarondera muri bo. Ariko umurongo wa 36 bakavuga ngo ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza nimwizera. Rero ni ikintu je hano ca mbere gihambaye kandi gikomeye. Umurongo wa 37 ngo ico data ama cose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya. Ikirere ikintu cigitangaza. Umurongo wa 38 kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombera. Ben data nabashiki banje, mbega uyu munsi hari bangahe bava hano n'ahandi bakavuga ngo bashaka gukora kuguba kw'Imana, ariko turabona yuko umwami Yesu ntiyaje kubwiwe gusa, ahubwo yaje arungitswe na data kugira ngo akore kugomba ko yamurungitse. Atari kugomba kwe gusa, ariko ukugomba kw'Imana. Mbega n'abantu bangahe bahaguruka ngo bagira ikintu bakora mu minsi yacu, mu bihe byose abantu hari ikintu baba bashaka gukora, ariko suko bimeze hamwe n'umwami. We yaraje kugira ngo akore ibyo yari yarategetswe. Kandi nimba twebwe twasomye neza ubutumwa neza ngo Mutabranamu yaravuze ngo nta muntu n'umwe yarakwiye kudoga ahavugirwa ubutumwa canke ngo gagenda hano kanaka agire ikintu akora kiretse Imana yamugeneye ibyo nyene, kandi ikamubera igikorwa. Aha rero turabona yuko igikorwa cahawe umwami ntiyaje kubwiwe, ariko yararungitswe. Uko niko tubona mu byanditswe byera. Intumwa zose ntibagenda birungitse, ariko bahawe igikorwa no kugomba kw'Imana. Kandi umuntu afite kugomba kw'umwami, ariko agakurikira inzira ziwe bwite kugira ngo akore ikintu yikoresheje, uwo abajanye inzira ziwe, kandi kuherezo azohanwa kumbure kubera yuko yagiye gukora ikintu atarakwiye gukora na gatonya. Abagenywe n'Imana gusa nibo bamenya umuhamagaro wabo, ugutoranwa kwabo, kandi baba bazi igikorwa, baba bazi ico bakwiriye kuja gukora, ico Imana yabahaye. Benshi baragenda hano n'ahandi. Nagiye hano kanaka mu minsi yeruka, barambwira yuko hari umuntu yagiye kugura ihema rinini cyane ngo ashaka gukorera ikintu gikomeye umwami, ngo ariko ngo afise amafaranga ahagije kubw'ibyo. Ubu rero agenda hano hose asabiriza hano na hariya ngo kugira ngo aronke ngo akore ikintu kanaka. Bene tarabashiki banje, ndiyumvira yuko igihe Imana itanze igikorwa inatanga uburyo, itanga n'ibikenewe byose kugira ngo bikogwe.
uko rero niko dushimira cyane umwami yuko dushobora kuraba ku mwami tukaraba n'uko yarungitse, kuko turabizi yuko igihe yifatiye ibintu mu biganza, aho rero nta muntu n'umwe aba akeneye kubihangayika ko mu byo ari byo byose we yitwarika ibyiwe umwami. kandi rero ibyo turabishima. aravuga umurongo umunani ngo kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera. Amen. atari gukora ibyo nigombera, ariko ngo nkore nabyo no gukora ibyo wantumye agomba. ariko akavuga ngo ibyo yari yaronse nk'igikorwa abo ntibizeye ibyo yari karababwira, batanguye kwidoga. kubera iki? kubera yuko ntibyari bihuje n'ibintu bari biteze. bari biteze ikindi kintu, bari biteze yuko igihe umwami azoza ngo azokora ibyo bo biyumvira. bene tatarabashiki banje, n'uyu munsi niko bikimeze. abantu benshi mu bizera biyumvira yuko ngo imana gitegereza gukora ibyo bariko bariyumvira, ibyo biyumvira yuko ari byo byiza. ariko imana ntibahanye n'umuntu n'umwe, ahubwo yaje no mu gihe cyacu, iza mu misi yacu, kandi yamenyesheje ukugomba kwayo. kuri ibyo rero turi abashimba kandi turi abanezerwa. ntidukeneye kugira ibyo twibaza ibyo ari byo byose, ariko turazi yuko ukugomba kwiwe kuzosoza no mu misi yacu. turashima cyane rwa amajambo yose y'igiciro. umurongo wa 9, kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. umurongo wa 40, kuko iki ari cyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Amen. aya ni amajambo y'igitangaza kandi y'ubwiza, amajambo y'Imana, amajambo y'ubugingo budashira, amajambo y'ubwishingizi. kandi dushobora gushingira kuri aya majambo, tukashingira ku byiza n'imitima yacu yose, kuko turabizi yuko iby'akanwa k'umwami kavuze arabikora. kandi nimba yaratubwiye ngo twizere ijambo ryiwe, aho rero nta kundi kintu twogira keretse kwizera ijambo ryiwe hamwe n'ibyo yavuze bino mbese biciye ku mukozi wayo kandi umuhanuzi. n'ibyo kandi ibyo rero turabifata tubikomeje tukabitegereza. nshaka kubabwira ikintu kimwe. hari umuntu navugishije, hanyuma uwo muntu yemera ubutumwa, hanyuma uwo muntu yizera ubutumwa n'umutima we wose, ariko uwizera by'ukuri n'umutima we wose ntasubira gutahurwa n'abandi. abari muri ku ruhande, umwami amushyira ku ruhande abo wiwe, yamugeneye ubugingo budashira. hanyuma uwo muntu twaraganiriye aravuga aturazi ati mfite ubushizi bw'amanga guhera aho nemereye ubutumwa, ati guhera aho ndabwizereye mfite ubushizi bw'amanga. aravuga ati igihe umwami azoza ndabizi ko nzoba ndi mu gitigiri, ndazi ko nzoba niteguye igihe azoza, kuko ndizera ubu butumwa. Amen. hanyuma abandi bakabimuhora ibyo kuko kubera wizera umutima we wose. hanyuma akongera ko akavuga ati narizeye kandi umwami yarankijije. haravuga ati narasomye narizeye ubutumwa, ati kandi ndizera yuko ni ubutumwa, ni ijambo rya kino gihe. yabisemo inshuro nyinshi. aravuga ati abandi ngo ntegereza kureka ibyo bintu, niko bambwira, ngo ntegereza kubeturira. oya sindabishobora, niko yavuga. ngo ndabyizera umutima wanje wose, kandi niwo munezero wanje, niyo mahoro yanje, niko yavuga. mbere ndatanashiki banje, mbega amanota itandukaniro. ikibabaje rero ni uko abamubwira ibyo bintu nabo bibwira ngo nabizera, bitwa ngo nabizera, bita ngo ba Pentecote. murabona, mbega ibyo ntibibabaje, ariko ibyo ni biki? ni nko mu gihe cy'umwami yaraje aragenda, ariko bagumye mu bihagararo byabo, baguma mu byumviro byabo, baguma mu bintu bo bibaza, kandi ntibizeye umwami. bene n'abashiki banje, ntidukwiye guhagarara ku byumviro n'ibyo twibaza, ariko dukwiye guhagarara kugomba ku mwami hamwe n'ibyo yavuze mu ino minsi ya nyuma. ubu rero turagiye guhaguruka dusenge. data wa twese turakubwiye ngo urakoze n'imitima yacu yose,
rwose kubwo iyi saha y'ubuntu kuno mugoroba. Turagushimiye mu bwina bw'imitima yacu ko watuvugije muri minsi ya nyuma yuko waduhaye ijambo ryawe kubw'ubuntu mwami. Tufatanije nabo mu buryo budasanzwe washyize ku ruhande muri minsi ya nyuma, bagiriye ubuntu. Ibi biranezereza cyane. Igihe dukoranye tubona ibyo ukora mu mumwe wese hano na hariya. Turagushimira biva mu bwina bw'umutima mwami. Turagushimira yuko uri ku gikorwa, ijambo ryawe rirakora mwami, kandi ntirigarukira ubusa kuri wewe. Urahamagarira gusohoka, urikwegerera ko abo bose babigenewe ubishimigwe n'ibyo icubahiro n'ubwiza izina ryawe ry'igitangaza mwami. Ndagushimira n'umutima wanje wose bw'amakoraniro y'ubwiza ari nyuma yacu, ngo amajambo yose y'igiciro ayo twumvise ku bw'ubuntu. Turagushimira yuko wafashije mwene data wacu, turanezerwa kandi turagushimira yuko wahezagiye abantu bose bari baje, kandi bari baje ari benshi. Mwami turagusenga kandi wimbaza izina ryawe ryera no mugoroba, nawo ubandanye kutuvugisha, ubandanye kuduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwawe. ushobore guhezagira abaje bose n'abo bose batashoboye kuza, ushobore kubahezagira iryo sengesho ryanje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turicara. Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami. Ibyo twaririmbye nibyo, nibyo ibyo twasomye, kandi nibyo twumvise. Ibiva ku Mana byose nibyo kuri, kandi birahezagira bigafasha. Tout à l'heure, j'ai poursuivi la lecture dans l'évangile. Mwanya uheze niko bandanya nsoma mu bwiza bwa Yohana 13. Munatarusi yashimitse kurungikwa hano, aravugwa hano muri butumwa bwiza bwa Yohana 13. Nyuma yuko umwami yari amaze kuvuga ku byo kozanya ibirenge, aravuga hano duhereye ku murongo wa 19, Yohana 13:19, ati uhereye ubu ndabibabariye bitaraba, kugira ngo aho bizobera muze mwizere ko ndiwe. Murongo wa 20, nukuri ndababwire, celui que j'aurais envoyé, wakira uwo nzotuma azoba anyakiriye. Amen. Amen. Et celui qui me reçoit, kandi unyakira qui m'a envoyé, aba yakiriye uwantumye. J'ai lu les deux versets. Nasomye iyi mirongo ibiri muri Yohana 13, umurongo wa 19 n'uwa 20. Mwita Frank abivuze mu Cyongereza. Lorsque nous y réfléchissons, igihe tubyumvira ko tucyumvira yuko ku mwami wacu nkuko duhejeje kubyumva ko yaraje kugira ngo akore ukugomba kw'Imana, turabizi neza yuko umuntu yakoreshwa mu kigo kanaka, igikorwa ciwe mu byo akwiye gushikiza, akora ibintu bituma haba gutera imbere bw'icyo kigo. Iyo ikigo cuguruwe, abantu bose bahabwayo akazi, bose baba ari abakozi, bafise igikorwa kimwe, celle d'effectuer ce qui leur a été confié. Gukora neza ibyo bizigijwe, bakora igikorwa cyabo neza
qu'il leur a bagakorera neza donné le travail. umukoresha yabahaye Il en est ako de kazi. même dans le royaume de ni Dieu. nako bimeze mu bwami bw'Imana. Verset 20 du umurongo chapitre 13. wa 20 En vérité, muri Yohana 13 ngo ni ukuri ndababwire, celui qui reçoit uwakira uwo nzotuma parlait du fait que le Père azoba l'a envoyé anyakiriye. pour faire We non pas sa yariko volonté, avuga ko data yamurungitse, atari ngo yikore ugomba kwiwe ariko akora ugomba kwa data. Hano Ici, il a parlé en tant que aravuga fils de l'homme. aha yavuga nk'umuhanuzi, akavuga nk'umwana w'umuntu washobora kuba yafashe ibyemezo byiwe bwite nk'uko bihuye na kamere k'umuntu, ariko yacishije bugufi kamere k'umuntu agashyira munsi y'ugomba kw'Imana, hanyuma akora ukugomba kw'Imana. Ni nako bimeze kuri twebwe twese. turashobora kuvuga ukugomba kw'Imana, ikibazo ni cyo kumenya nimba twiteguriye kugukora. aho rero twese twonyeganyiza ikiganza cy'iburyo ukakishyira ku gikiriza, tukibaza nimba by'ukuri twiteguriye gukora ugomba kw'Imana. Imana izotugirira ubuntu kugira ngo dukore kugomba kwayo, kuko atagukekeranye ko yatuhaye ubuntu bwayo kugira ngo tumenye kugomba kwayo. mu kuduhishura ukugomba kwayo yatumenyesheje yuko twagenewe ko kugomba kwiwe gusohoza biciye kuri twebwe. Amen. Imana nta kintu na kimwe ikora kiretse bifise icyo bisiguye kandi bise n'intumbero. bisigura ko Imana yaratuvugishije, yaradushizemo, dushyira mu ijambo ryayo, niko atano gukekeranya yuko Imana ibyo yabifatanije n'intumbero ikomeye kandi ihoraho kugira ngo ugomba kwayo gusohoze biciye kuri twebwe kubwo buntu. aho rero turavuga nka Pawulo ngo byabibwe mu ntege nke, ariko hazugwa iby'inkomezi, kuko biri muri Korino ba mbere 15:13. rimwe na rimwe iyo niyumviriye imero y'ubunyantege nke no koroha nko kuri aho iyo ijambo ry'Imana ribibwamwo, aho rero ndabiraba nkumva ndumugogwa. Alors il me vient à l'esprit que hakaza mu byumviro yuko ngo naho umubibyi yoba ari ipepu gusa atakira kimwe ashobora gukora, ntibiba bijyanye no kuba ari we, ahubwo biba bijyanye n'urubuto gusa ashobora kubiba. umubibyi akomeye arashobora kuza, ariko abiba urubuto rumeze gute? icyo cyo kibazo gikomeye. aho rero ntiba bijyanye n'uko umuntu abiba cyane ngo abe ari ubiba uwo ari we, ahubwo bijyanye no kumenya ni uruhe rubuto urwo ari rwo, urubuto rw'igiciro rw'Imana ruba rutwawe n'ababibyi b'Imana. kandi turabizi icyo Pawulo yavuze Abikorinto ba mbere 3:6, akavuga ngo narateye, Apolo aravomerera, ariko Imana niyo yakujije. umurongo w'indwi akavuga rero ngo si utera, si n'uwavomereye ari ikintu kanaka, ariko ni Imana gusa niyo ikuza. Amen. aho rero nta kibanza na kimwe kiba gisigaye cy'umuntu cy'uko yo kwishimagiza. tuba twakoze ibintu byose, hanyuma tukaba tuzi n'intege nke zacu, tuzi n'ingene tworoshe, hanyuma kwerezo tukavuga tuti mwami turi abakozi b'imburakimazi, byari byiza yuko wokwirongera abandi ukoresha kuri ibi.
Mais Dieu prend toujours ariko ce imana qu'il veut. iminsi yose ifata uwo ishaka Et il ne kandi demande ntiyigera ibaza usaba uruhusha kuwo ifata cyangwa ifate ibaze ku bandi iyo irahitamwo ariko amajambo mu mutima no mu kanwa asizwe namwe mu yera asiga areka ijambo rigasohoka rikinjira kandi ntirizogaruka ku mana ku busa ariko rizosohoza ico yarirungikiye. Nanezerewe kubwo abantu bose bari kumwe natwe mu minsi iheruka hano kugira ngo bashobore gusubira kubona ibindi bintu bibera ahandi mu bindi bibanza. Kumbure muzotahura nimba rimwe ndiko ndavuga icyumviro cy'uko nkwiye kwikuramwo gatonyi nkagira ibindi bintu niha. Tuba dukeneye imwe mu yacu ko iba mu mwidegembyo kugira ngo dushobore gukora atamyitwarariko canke atabituzibira. Kumbure nategerezwa kubaza nimba noreka nkahabwa uwo mwidegemvyo n'Imana kugira ngo mvuge n'umutima wanje wose n'ubugingo bwanje bwose ijambo ry'Imana ritihedotanirwa. Nimba mwiteguriye kwakira iryo jambo ry'Imana mu kwizera hanyuma mukareka ibindi mukabyirengagiza mukaraba Imana mukayigira icizere mugasengera hamwe ku bw'intsinzi n'umugisha uwo Imana ishaka kuduha guhera kera, ibyo ntibiva ku Mana. Imana nta kintu yihurirako n'ibihe kuko ibaho mu bihe bidashira n'ubundi bidashira, ariko twe turi biremwa byo mu bihe. Dushobora kwizera yuko mu gihe mu bihe yagiye irasohoza ibyo byose yigeneye gukora. Imana ishobore kuduhezagira kuri uno mugoroba, duhezagire mu kurongorwa namwe mu yera mu masengesho yacu. Niduhe isengesho umwami nk'ibya misi yose bimenyerewe, ariko bibe byegeranye kandi tuzane ibidukorako ibidukoze ku kuno mwanya kandi tubishire imbere y'umwami. Ndizera yuko iki turi ku mutima cyane gusumba ikindi nuko umwami yoshikira ibyo afitiye uburenganzira. Mu byizere Mwendata Branham aravuga mu butumwa akavuga ngo sinshobora kwibaza yuko uwizera ashobora kuganira n'umutizera ntavuge ubuntu bw'umwami. Ndababwira yuko dutegerezwa gushika no kuri ibyo nabyo, gushika ahantu aho ibyo bintu bifata ikibanza ca mbere. Ahantu ku mugoroba ahantu kanaka naganiriye n'umuntu, hariho umudoktere n'umugore wiwe, hariho n'umuntu w'umucamanza, hanyuma twari twicaye hamwe. Sinshaka kubyibuza, nta kindi kintu nagize. Natanguye gusa kuvuga yuko umwami yatanze igikorwa kandi yuko hari kiri kirakora muri kino gihe. Jewe ubwanje ntabwo bwaje sinimenye, naribwiye muri jewe ubwanje ndavuga ati none abantu ubureba banje baze kweki, ariko ibyo ntaco bimbwiye. Bibaza ivyo bashaka kuri jewe. Abantu ntibazi bagira icitwazo kuri ya muzi, ariko bamenye yuko Imana hari ikintu yakoze muri kino gihe. Si ikintu gusa, ariko ahubwo Imana yakoze ibihambaye kubwo buntu muri benshi mu bantu benshi. Turafise yindi mitwaro dushaka gushira imbere y'umwami.
mwendata Lucas donnant la requête pour frère yampaye umutwaro wa mwendata a demandé Jackson de vous saluer très chaleureusement. yasabye yabaramukije Et il a demandé que ce soir kandi nous puissions yasabye ko prier kuno mugoroba ngo de dusenge lui Imana donner les instructions qu'il attend. imuhe amabwirizwa arindiriye. Je ne veux pas dire plus à ce sujet. Sishaka kuvuga Il ibirenze attend kuri ibyo, une instruction arindiriye que Dieu doit lui donner. amabwirizwa Imana ashaka kimuha C'est mubwira. la même chose avec chacun de nous. Ni cyo kimwe n'umuntu wese muri twebwe turakeneye amabwirizwa wese ku giti cyacu, ariko ku rundi ruhande ntitwoguma twifashe neza tubumbitse amaboko, ariko akavuga ngo nimukore igihe cyose akiri ku murango, kuko ijoro riraje aho ata muntu n'umwe ashobora gukora. Yohana 8:12. Nimba dushaka kubikora w'icubahiro n'ubwiza bw'umwami, turashaka no kwiyumvira kuri abo bose bumvirije ijambo ry'Imana mwino minsi ya nyuma, cyane mwebwe abari i Zurich mwarabonye uburyo bwaribwo Imana yadufashije. Byizere mu mbero nk'izo si ibyumviro cyangwa ingingo z'umuntu, urahaguruka ntubuzi igiye gushika bukwi na bukwi ukabona biraje ukaba wicaye aho, mu gihe ucicengaho bigatangura kuza. Umwami ahimbaze kandi ashimwe, kuko niyo gahunda ibintu bikorwamo. Ibyo byaje ucicaye bikaza kandi mpagurutse. Imana niyo kwizigwa, mwese niho mwari muri, nukunze ko bose bari bahari. Imana yaraduhezagiye, Imana ibahezagire kandi ibibahera impembo. Mwebwe abafashe byose bakabyishyira ko bagira umugabane mu rugendo rwatwaye uburyo bwinshi. Mwebwe abari hano mutashoboye kugenda, mwatwaye mu masengesho yanyu, Imana ibahezagire. Nibyo, umwami aduhezagire twese hamwe ubutunzi bw'ubuntu bwiwe. Mbega murashobora kwizera ko n'umugoroba murashobora kwizera yuko Imana yo kwizigirwa, ko itazigera iduheba kandi ntizigera tumaramaza. Tumurabe ayumva, tubikore mu kwizera kuzuye. Azigaragaza, azishura. Nubwo tutegereza kurindira, ibyo ntacyo bivuze, tuzobona ubwiza bw'Imana. Amen. Nushatse kubona nkitegereza igikorwa c'Imana aho ata muntu n'umwe aba akeneye gufashwa, ariko igikorwa aho twese tuba abafashijwe n'Imana. Nimba daha icubahiro cyinshi c'Imana, reka tuyubahe mu kuyizera, kandi ndizera yuko Imana izohazwa n'ibyo nitwayiha ukwizera. Nibyo dutegerezwa gukora, nta birenze ibyo twokora. Aburahamu yizeye Imana, ibyo abiharwa ko kugororoka, aceka umuragwa w'isezerano. Jewe nawe twizera Imana, kandi ibyo tubiharwa ko kugororoka, kandi turi abaragwa by'ukuri b'Imana, kandi tubaragwa na Kristo kubwo buntu. Imana yaratuvugishije kandi turabizi uwo yarungitse n'uwo yakoresheje kugira ngo atubwire ubutumwa bwa nyuma kubwo buntu.
puisse nous bénir tous maintenant. imana iduhezagire twese ubu turahaguruka La prière. kubwo Que ce isengesho soit dans des prières courtes et abe amasengesho magufi Père akomeje Céleste, nous te remercions de data tout uri mu cœur ijuru turagushimira pour cette heure n'imitima de grâce yacu yose et aussi kubw'isaha pour ce y'ubuntu temps no kubwo de grâce iki gihe que c'ubuntu tu nous donnes icyo dans ces jours. uduha Oh n'iminsi ya Seigneur, nyuma nous mwami sommes si reconnaissants pour tes turashima précieuses cyane paroles kubwo que tu nous amajambo donnes. yawe y'igiciro ayo uduhaye ayo uduhishurira ubwamwemu wawe mwiza mwami no kuno mugoroba naho turagushimira kubwo igikorwa cy'ubushobozi cyabaye ku bantu benshi bino minsi mwami turagushimira kuko ukiriye ku gikorwa kandi ugihamagarara gusohoka hano na hariya abawe turagusenga kandi duhimbaza izina ryawe amen mwami wenzigirwa turaje kandi tuzanye imitwaro yose abo bose banditse abo bose bishize basabye abagwaye abababajwe ariko mwami turazi ko uri umunyabushobozi yuko urahari hose ku ino saha mbere na mwene data wacu Jackson imana yizigwa wowe urashoboye gukora byose mu kanya gato atari yuko atari agomba kwacu kose ariko wowe ushaka kwishurira ubwoko bwawe ushaka kuvugisha ushaka kwimenyekanisha uwo mwami turaguhimbaza kandi turagusabye mwami turagusabye ngo wiyeshure wigaragaze ubushobozi nk'uko wari urejo uyu munsi kandi ko wari ibihe bidashira twumvise ibyavuzwe ku bashinze inahe ku buntu bwawe haleluya o mwami izina ryawe ry'igitangaza rihabwe icubahiro amen nanje nashaka gushimira biva mu bwina bw'umutima n'abandi benshi kubwo ibyo wakoze turi bande nk'uko yobu yavuze twebwe aba mu ibumba natwe ubwacu turi umukungugu turi ihema ihema ry'ibumba ku mubiri ariko mu mwemu no mu bugingo turi abahungu n'abakobwa b'imana twashizwe mu mero y'imana haleluya ninde ashobora kubitahura ninde ashobora kubivuga mwami dukunda dufate twese wezagire abo bose bumvira ijambo ryawe kandi turasabye kubwa gahunda mu bwami bwawe mana yanjye mu ijuru mbega ni gushika ryari umuntu wese azokora ibyo ashaka azovuga ibyo ashaka azogenda aho yiyumvira aho ibyiyumviro bye bimutwaye o mana yanjye shira gahunda mu nzu yawe gahunda mu mutima wanje mu bugingo bwanje mu nzu yanje mu nzu yawe hose mwami ushireho gahunda nubwo wofata inkoni ugatembagaza amameza bimwe bitatunezereza bitaduhimbara bikatubako gusa ugashikira ibyo ufitiye uburenganzira ukugomba kwawe kugasohoza aho rero ibyo bizotugira neza mwami mukundwa nukunze kubona narabaye hano ku isi nkora ukugomba kwawe ndagusabye mwami umpe mu gihe cyose ubuntu ku bw'ibyo kandi kuko bwawe wabivuze unaje gukora kugomba kuwantumye amen
Qui suis-je? mbega Misérable. ndinde Oh, misérable. umugorwa Qui suis-je pour m'approcher ndinde de toi? kugira ngo Pour me ndakwegere présenter devant ta kugira ngo face nze et te imbere dire, yawe Seigneur, je ndakubwira suis ati ici mwami ndi pour hano faire ta volonté. kugira ngo nkore ukugomba kwawe Parce que tu m'as envoyé. kuko wandungitse. Adoration et gloire guhimbazwa no à gusenga ton nom. bibe iby'izina ryawe. Amen. Amen, amen.